Ibihe vyiza kurikiye Fred Official muri aka kanya ngo nikeze amakuru yacu uyu munsi tariki ya 19 y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 dore amakuru yacu tugiye kubagezaho. Ingabo za guverinoma ya Kinshasa ziri mu mujyi wa Uvira zahunze zerekeza mu bindi bice vyo mu yandi materitwari yo muri Kivu y'Amajyepfo n'i Kalemi nyuma y'uko habaye kutumvikana hagati y'izi ngabo ndetse na Wazalendo mu minsi mike ishize. Muri Uvira nibwo hahungiye ingabo nyinshi za FARDC aho zarimo ziva i Bukavu nyuma y'uko M23 yari imaze kuhafata. Bivuga ko Uvira hari ibihumbi vyinshi vy'ingabo za Congo FARDC kuri uyu wa gatatu tariki 19 y'ukwezi kwa kabiri umwaka, nk'uko abaturage baturiye umujyi wa Uvira bavuze ko ziriya ngabo zahavuye hasigayemo Wazalendo gusa, ariko ko bari kurasagura amasasu yo gupfusha ubusa ndetse ko ivyo kurasa vyatangiye mu gitondo kugeza isaha z'amanywa. Ati abasirikare ba FARDC bavuye muri Uvira, bamwe muri bo berekeje Kalemi, abandi Fizi, abandi bazamutse imisozi. Abaturage bavuze ko abasirikare berekeje i Kalemi bagiye ku mabato berekeza muri ivyo bice. Ati FARDC iri kwerekeza kw'iporo kugira ngo burire bato baje i Kalemi. Ntaco ubuyobozi bwa FARDC buratangaza kuri iyo hunga ry'izi ngabo ziri kuva muri uyu mujyi wa Uvira, usibye ko umwe mu baturage baturiye muri ivyo bice vya Uvira yavuze ko nta buyobozi bukiharangwa. Yakomeje avuga ko hari n'umudamu w'umunyamulenge warashwe n'Abazalendo baramukomeretsa kandi ko bamusanze iwiwe mu rugo. Kuva kuwa mbere nta bikorwa birimo gukorwa, yaba amashuri, ivy'ubucuruzi ndetse no gutembera mu mihanda ntavyo bihararizwa. Ahanini vyavuye ku kutumvikana hagati ya Wazalendo na FARDC, kuko Wazalendo bashinja izi ngabo za leta guta umujyi wa Bukavu ukigarurirwa n'abarwanyi ba M23. Bikaba vyaraviriyemo ihangana rikomeye ryabaye ku Cumweru no kuwa mbere hagati y'izi mpande zombi, ari navyo vyatumye FARDC ihunga iva Uvira. Muri iyo mirwano yapfuyemo abantu 14 barimo n'abasivile hamwe n'abasirikare. Hagati aho umutwe wa M23 wakomeje kwigarurira ibice vyinshi, aho no ku munsi w'ejo hafashwe umujyi wa Kamanyura uri mu nzira igana Uvira unyuze mu kibaya ca Rusizi. Andi makuru ataremezwa n'uyu mutwe wa M23 avuga ko wafashe ibice bimwe vyo mu kibaya ca Rusizi giherereye mu ntera ngufi n'umujyi wa Uvira. Naho mu yandi makuru nuko indege zitagira abapilote zizwi nka drone z'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC zahagaze ibitero bikomeye mu baturage baturiye Gakangara. Gakangara ni umuhanda utuwe n'abanyamulenge, ukaba uri hakurya y'umugezi munini uzwi nka Minembwe wa Rwiko. Aka gace gaherereye mu ntera y'ibirometero nka 3 uvuye muri santere ya Minembwe. Kuri wa gatatu tariki 19 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka, igihe c'isaha z'igitondo nibwo FARDC yakoresheje drone zayo itera ibisasu bikomeye muri uriya muhanda. Ibisasu vyatumye abaturage baturiye umuhana bahunga bakwira imishwaro. Uyu muhana wa Gakangara ugabuyemwo imihana 3, hariho mu Ndego, wo mu Basita no kuri Nefu, ari naho biriya bitero vyibasiriye cane. Amakuru dukesha abaturage baturiye muri ivyo bice avuga ko drone zagaze biriya bitero zaturukaga ku cicaro gikuru ca Brigade 21 mu Minembwe Centre. Ubwo abaturiye muri ivyo bice batangaza amakuru bagize bati mudutabarize twebwe dutuye Gakangara twavyukiye mu bitero vya FARDC yabitugavye bikoresheje drone zayo. Nanone kandi uwundi mu baturage hakurya w'Irundu yavuze ko nanone kandi undi muturage uri hakurya y'Irundu hafi n'ahagabwe ivyo bitero yemeje ko ayo makuru avuga ko FARDC yateye Gakangara ikoresheje drone zitagira abapilote. Ati indege zitagira abapilote ziri kurasa Gakangara ndahitegeye kuko ndahantu Mwirango yahateye ibisasu bitari bike. Kugeza ubu nta bantu baramenyekana bo bagizweho ingaruka n'ivyo bitero, usibye ko ubwo vyatangiraga abahise bahungira mu bihuru ahatandukanye. Mu cumweru gishize ahagana mu mpera zacu nibwo Minembwe habaye imirwano ikaze hagati ya Twirwaneho ndetse n'ingabo za leta. Imirwano yanasize iri tsinda rya Twirwaneho ryigaruriye ikibuga c'indege ca Minembwe kiri ku Kiziba n'utundi duce turimo ku bitaro bikuru vya Kiziba ndetse no kwa General Pacifique Masunzu. N'ahandi makuru nuko abasirikare b'u Burundi bari bamaze imyaka irenga 2 bafatanya n'igisirikare ca Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC kurwanya umutwe wa M23. Biravuga ko baba batangiye gucurwa bavanwa mu burasirazuba bw'iki gihugu nyuma y'aho abarwanyi b'uwo mutwe babakubise inshuro. Ayo makuru yashizwe hanze n'ibiro ntaramakuru vy'abongereza Reuters, aho vyavuga ko amakuru bayakesha bamwe mu bayobozi bo mu ngabo z'u Burundi. Bagize bati umufisiye mu ngabo z'u Burundi yatwemereye ko abasirikare babo bari kuvanwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibimodoka vy'abasirikare benshi vyatangiye kugera i Bujumbura kuva kuri uyu wa mbere. Ayo makuru kandi yatangajwe n'umwe mu Barundi bashinzwe kuvuganira Abarundi bari mu kaga ukuriye ishirahamwe rya FECODE Pacifique Ninihazwe. Ni mu gihe n'ahari ejo yatangaje ko General Irindi Zigiye uzwi ku izina rya Mizinga wari usanzwe ayoboye ingabo z'u Burundi zarwaniraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kugera i Bujumbura mu gihugu c'u Burundi. Avuga ko yahageze kuwa mbere
usibye ejo bivuga ko Uburundi bwari bufite batayo 16 zanarwaniraga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abasirikare b'u Burundi batangiye kuvanwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'aho bakubiswe inshuro kubi na M23 ndetse bahunga bava i Goma ndetse n'i Bukavu. Nyamara kandi umutwe wa M23 wari uheruka gushiraho itangazo hanze usaba ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ko bwakura ingabo zabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo vuba bukimara kubona iri tangazo ngo kuko ziri mu buryo budasobanutse. Naho abasirikare ba Uganda UPDF bamaze kugera mu mujyi wa Bunia mu ntara y'Ituri nyuma y'iminsi mike, umugaba mukuru w'ingabo z'iki gihugu ca Uganda abitangaje, aho yavuze ko bazaje guhagarika ubwicanyi buri gukorerwa Abahema, aho yavuze ko ari abavandimwe. Ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa kabiri umwaka nibwo General Kainerugaba Muhoozi yatangaje itegeko ku nyeshamba zose ziri muri uyu mujyi wa Bunia kurambika intwaro hasi mu gihe kitarenze amasaha 24. Uyu mujyi wa Bunia uri mu ntera y'ibirometero 40 uvuye ku mupaka uhuza Uganda ndetse na Kongo. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yavuze ko igihe ziriya nyeshamba zitarambitse imbunda zazo hasi, ingabo ze zizaza kubavugutira umuti. Rero ahari ejo izi ngabo za Uganda zinjiye muri Bunia kuja kugoboka Abahema bishe amanywa n'ijoro. Kimwe co igisirikare ca Uganda kwinjira muri Bunia nibyo cumvikanyeho n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ndetse bikaba vyaremeranyije kuzafatanya kurinda uyu mujyi ndetse n'abaturage bawuturiye. Ni amakuru yatangajwe n'umuvugizi w'igisirikare ca Uganda Brigadier General Felix Rukagiye, aho yatangaje ko uyu mujyi wa Bunia kuri ubu ngubu ugenzurwa n'ingabo za Kongo ndetse zifatanyije n'ingabo za Uganda. Ibi bizakozwe nyuma y'aho ubwicanyi bukorerwa Abahema muri uyu mujyi bwari bumaze gufata indi ntera, bakaba bicwaga n'inyeshamba zifatanyije nabo mu bwoko bw'Abalendu. Nyamara kandi ingabo za Uganda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2021 mu bikorwa byo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa IDF NALU. Izi ngabo zigeze muri Bunia mu gihe bamwe mu banyekongo basabaga ko zirukanwa zikavanwa ku butaka bw'iki gihugu ngo kuko ntaco zifashisha abaturage bacu. Mu yindi nkuru tugana ku musozo nuko imfungwa zirenga 500 zari zifungiye muri Uvira zafunguwe. Imfungwa zirenga 500 zari muri gereza nkuru ya Murongwe iherereye muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Kongo, zose zafunguwe. Izi mfungwa zirimo abasirikare n'abasivile bafunguwe n'ubuyobozi bwa gisirikare ca Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gitondo cyo kuri uyu w'19 y'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Ibi bibaye mu gihe umutwe witwaje intwaro wa M23 uri mu ntera y'ibirometero bibarirwa 50 werekeza muri Uvira. Inkuru ya Actualité ivuga ko abasirikare barekuwe barimo abaherutse gufungwa bazira guhunga M23 ubwo yari ikomeje gufata ibindi bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare bakoreshejwe inama bamenyeshwa ko bazasubizwa mu gisirikare kugira ngo bafashe bene wabo kurwanya izi nyeshamba zifungwa zirekuwe nyuma y'uko izirenga 2000 zabaga muri gereza nkuru ya Bukavu nazo ziherutse gufungurwa n'ingabo za leta ya Kongo ubwo abarwanyi ba M23 batangiraga kwinjira muri uyu mujyi. Mu gihe kandi izirenga 4000 zabaga muri gereza nkuru ya Munzenze Goma nazo zafunguwe zihungana n'ingabo za Kongo FARDC. Aya niyo makuru twabateguriye, mwakoze gufata umwanya wanyu mukadukurikira. Ibiganiro byacu nakagaruka, twishimira ko mubana natwe buri munsi. Ciao ciao.